cyane kaze mu kiganiro bimenye. Uyu munsi iyo turiko turaraba indirimbo canke amavideo atandukanye kuri YouTube haraza ama ads akitamwo canke ama publicité kandi tutaba tuyakeneye. Uyu munsi rero mu kiganiro bimenye ngira ndabereka akantu mwo kwinstara mu mashini yiwanyu kugira ngo iyo muriko muraraba ama video ayo ma publicité ntaguma baciramo. Akaze mu kiganiro bimenye. Cyane ku bantu bakoresha ordinateur no bahanura gukoresha application yitwa Mozilla Firefox. Buti bigenda gute? Iyo uhejeje kwinstara Mozilla cyangwa usanzwe yifise ntibisigura ko naho nyine utabona ayo ma publicity. Ariko rero Mozilla Firefox canke mbere na Google Chrome zirafise ukuntu ushobora kwajutamwo ibindi bintu ico dukunda kwita ama add-ons canke ama extension bivanye n'ururimi ordinateur yawe irimo. Muri Mozilla uti bigenda gute? Reka nabereke. Ucurondera add-ons izo nazo mu kuzirondera uja hejuru ukagira muri settings munsi epfo ucubona ahantu handitse extension canke theme. Uhakriteko ucurondera application yitwa uBlock. Kubera iki uBlock? Ego hari ayandi ma extension menshi atuma dushobora kuraba ama video yo kuri YouTube canke ahandi ata publicité ziciyemo. Ariko uBlock ndayivuze kuko ariyo ya mbere, ariyo kandi iri efficace ata amafaranga irinda kugutwara. Uti bigenda gute? Murabona ko ya uBlock yamaze gushika. Nuko vuga twebwe ico tuca turondera niki tuca dufata tukayiklikako maze tukayinstall. Ici twereka ati eske murashobora kuyajuta muri mushaka kuyajuta cyangwa mushaka kuyishiramo muri Firefox yanyu. Ego tuca tuvyemeza maze tukaca tuyinstall. Duhejeje kuyinstara biba biheze. No kuvuga muri ordinateur yacu turashobora kuyibonamwo hejuru aho dusanga yamaze kuyinstara. No kuvuga kuhera uno munsi duhejeje kuyinstara nta publicité nimwe tuzosubira kubona muri YouTube canke mbere ahariho hose iza yitamwo iyo turiko turaraba ikintu. Cyari mu kiganiro bimenye mwari kumwe na Abimana Chansare naho ubutaha.